Ye 1212 nibaze kumeze neza humerereye hose ndababwira ati ni kuri KZ Media kora subscribe ningoga na nigo babwira ngo muze muraronka amakuru ameze neza muhava mwimvira ati turi hehe twagiye no babwira yuko twaje gutemberera isoko TV y'umukobwa navuga yuko ebana yitwa Dinye Delicia ebana yakoze ibintu vyiza kugira igikorwa ciza nk'ico kugira ngo acreate TV kuko ni ibintu bitangaje cyane ku mukobwa ntitwa tubimenyereye ku bakobwa mugabo biraje rero akorera ngaha kuri Excellence House 3e etage ni hepfo ya poste ukeneye ndibaza uzoca wamenya haroroshe cyane ni nahantu heza reka twinjire tubabaze byinshi bigiye bitandukanye ndabwira ati kuri micro ni Mr SGS Mr Sando ushaka umwita kushaka ico nababwira cyo kora subscribe ningoga na nigoga kuri YouTube ni Kelvin Izehote kora subscribe ningoga na nigoga kugira ngo muze muraronka amakuru ameze neza reka tuhashike turabe ko ibintu vyifashe turabe ko ibintu bimeze twongera tunamubaza ibintu byinshi kuvyerekeye isoko TV araza kubitubwira mugumane nanje ndibaza arabitubwira vyose. Narababwiye ko nzoguma ndabazanira ibintu bimeze neza ibintu bisa neza ico nababwira cyo cubura kora subscribe kuri YouTube ni Kelvin Zehote kora subscribe ningo nago kugira ngo muze muraronka amakuru ameze neza nababwiye ko twaje gutemberera isoko TV reka rero tugende tumubaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibintu byinshi cyane kuko murabona umukobwa twicaranye ngaha guys ni ibintu byiza cyane ni ibintu bikomeye ku Burundi kubona umuntu w'umuje bana w'umukobwa yiyumvira gukora ikintu nk'iki vraiment ni ibintu vyiteka cyane ku Burundi reka tumuramutse yongera nabaramutsa turaza kumaza byinshi cyane ntatuvana ngaha tutamwajije n'ibindi bintu byinshi bite ni sawa meze neza yego namwe ni sawa turashima mwitwa bande abatakuzibwira bakumenye ni Dinye Delicia yego Okay, Dinye Delicia tumusanze muri isoko TV beshi bavuga ko ari we yayicreye nivyo canke sivyo kuyicrea c'est-à-dire quoi kuba ku jahe kwishinga basi kuvuga ati akashinge TV yitwa uko ni wewe okay ndivuze yuko icambere na mbere kwanza tuje kuri isoko TV kuko ahanini nico twaje kubabaza kubera ko ni TV shasha dutegezwa kubabaza byinshi kugira ngo abantu babimenye mbega isoko TV yaje gute kugira ngo uyite iryo zina imbere y'isoko TV ndafite company ya Burundi nkunda company kabifise ibisata bitatu igisata cambere kabari ca entrepreneurship naragerageje kwegeranya abana bafise impano ndabafasha impano zabo ndazikuza kuza kuri no saha bariko bariga barafise ibintu bariko barakora barafasha abandi bana nkuko mwabibonye mukayanza n'ahandi hatandukanye donc ico cari gisata ca mbere hariho n'ikindi gisata ca communication na publicité caniyumvira kugira TV kuko byari kunyorohera cyane gose kugira communication iri facile kandi gukora ama publicité udafite ahantu yashira ko imbuga ngurukana amenye zanje sikirenga rero yufise YouTube channel biroroshe cyane ku partage link kuruta aho partage link y'ikintu c'umuntu biba byoroshe cyane gose candadiyumvira uko onye rero tubona ivyo navyumvise turumva office ibintu byinshi cyane ni n'ibintu bikomeye cyane ku Burundi je ndakeneye usigurire isoko TV cyo kintu caje gute kubatakizi gisigura iki kuri TV yawe kuki wayise isoko
igituma nahise isoko nuko nifuza yuko imbera source y'ibindi bintu byiza cyane gose bigiye kuza kuko muri ibisata bitatu navuze hariho kimwe kitaraza kandi nifuza ko coza gifise inguvu kuruta ibibindi bibiri naye maze gukora rero nifuje yuko riba isoko donc y'ibintu byanje byose byiza no kuvuga haba mu bya Burundi bwejo bizoze biraca kuri YouTube channel mu bibone ari ivya TV navyo nyene mu bibone ari ivya byo muri kiriya kindi gisata ni organisation des événements no kuvuga ngo navyo nyenda keneye ko bizoza biraca kuri TV donc bimbere source y'ibindi vyiza byose nifuza ko bizoza kuko apa ya Burundi nkunda company ariho nibindi tuzojamo yeah. Okay. Dinye Delicia vraiment turiko turaraba twinjiye turagira n'ubwoba ni ibintu bikomeye cyane nagize n'ubwoba je ngo ndakubaze kwanza ibintu byose sister ni wewe nyene canke umanagere wawe ninde canke ni kuri wewe nyene ni ibintu bisanzwe ibisi vyanje ibi ni vy'abantu badukurikirana bakagumwa ibikorwa dukora ibi ni vy'abafans bacu babona yuko tudakwiye kwicarana impano canke tudakwiye kwicarana imigambi ibi ni vy'abantu mwebwe mwama muduhereza umwanya wanyu mugakurikirana ibikorwa dukora ibi ni vy'abantu mwebwe mudacika intege mu kudufata mu mugongo donc mvuze ngo ni ivy'iwanje no bandiko ndabesha abantu ariko ni vyatwese muri rusangi uretse yuko haba hari humwe bafise ide akayisangiza abandi hama bakamushigikira yeah. Dinye Delicia watubwiye yuko ariho abantu ufasha ndetse bariko bariga bavuze ko afise impano zigiye zitandukanye mbega biga ku mpano dufata afise impano nyimba ari yo gucapa aca yiga mw'ivyo ubwo bidusigurira neza umwana wese bamufasha muri domaine ashoboye n'ivyo adashoboye baragereza kubimwedikamo kugira ngo ashobore kuba fort muri ico kintu hariho abatamba hari abaririmba hari aba acrobat donc rumva nuko onye kuvuga umwana wese na domaine yiwe n'abaririmbyi barimo mbega bigisha bo bucu bakura he bigenda gute naragize ibakwe ryo kuronka abantu babimenyereye bashobora kuba basobanukiwe cyane izo talent rero kubera umuntu ashobora kuba afite na talent mugabo kwigisha uwundi bikagorana surtout ku bana bindi kiba atari ikintu coroshe cyane gose naragize ibakwe ryo kuronka abashobora kuzobimfashamwo n'ubu bariko barabimfashamwo chaque samedi ego. Okay, muri Isoko TV atari banga muzora mukorera muri domaine za mbega mu baririmbyi hehe atari banga ubitubwira ni domaine zose kuko ni televiziyo yawe n'igihugu bose ntawe tuzokumira yaburi ngaha n'utari ngaha tuzagerageza gushika hose ariko tutarandiriye muri domaine imwe ko usanga kenshi hari abantu bibajije cyane ku muziki gose ugasanga bahezeyo abandi bakibaza muri ibi byose bagaherayo donc tunzogerageza kuvanga kugira ngo umwe wese abe satisfait canke satisfait bivanye nico akunda canke bivanye na nico yifuza kutubonako yeah. Okay, wewe ukuva utara creative wari muri DFTV byagenze gute kugira uveyo byavuye kuki kugira ngo wimvire kuva ukora iki wawe byakujemwe gute bon sinavuyeyo ahubwo umuvyayi yararamuye DJ Fanny yarandamuye novuga yuko yakoze igikorwa gihambaye burya umuntu aguha micro ubwa mbere umuntu agushira imbere y'amaso ibihumbi ubwa mbere ugakurikiranwa kugeza yaho ugera ku gwego ushobora gukora ikintu ci wawe kandi ciza umuvyayi yakoze akazi katoroshe cyane gose ndamushimira cyane gose DJ Fanny mani muhezagira hari hose novuga yuko ibice bitari bike kwijana bituma ndinga anye ndi CEO wa Burundi nkunda company cyangwa ndi CEO wa Isoko TV abifisemo uruhara ndamushimira cyane gose ego. Mbega atari banga Isoko TV zotangura gukora ryari bimeze gute channel ya YouTube yanditse ko gute kugira ngo nabariko baradukurikirana kuri KZ Media bamenye ndibaza benshi baraza kubikora kugira ngo bayikurikirane kugira ngo duteze imbere impano z'u Burundi twongera duteze imbere igihugu cyacu ni Isoko TV 257 niko yanditse ko YouTube channel, Facebook page, Instagram page byose ni Isoko TV 257 hanyuma gutangura gukora naho ni son kubera ko deja hari ikiganiro ya cha lancement press conference twakoze ariko hariho inauguration turindiriye kugira kameme ntivyija nuko onye ariko iyo irashobora kuba mu masaha make cyane gose nukuvuga inyuma iyo inauguration ibiganiro bizoba bishungurutse nk'imvura kuko nubu bariko barakora urabona ko badahari bose bariko barakora rero tudoca tutangura kurekura kimwe kimwe yeah.
aha twabonye abakozi bagiye batandukanye beshije hari nk'uwonzi ari muri yahora muri King GMTV byagenze gute kugira wamuzanye gute ntibazova bibaza yuko wamwivye ntibazova bibaza yuko yavuye bimeze nabi bimeze gute ndibaza yuko ibwira abakunzi ba KZ Media urugo rutari rwawe ntugwinjiramwe ngo umenye ngo vyagenze gute ariko ico nzi harabaye amasezerano kandi meza cyane gose kuko mu mwara bibonye wabatwara bayari karakasha akagora ati baranyivye bagize ikimbwa ko babitigeze bihaba nuko habaye amasezerano kandi meza cyane gose kandi bivanye donc amatwi yansumira numvise yuko bashobora kuba barahagaritse ibintu by'ibiganiro n'ibiki ariko ubu unye bari mu bintu vya comedy je pense ariko nk'umuntu twakoranye byinshi Drizzy yaramfashije kenshi urumva sinari kureka kumushira hafi yanje kandi ansavye ati nuwo twahorana twadukorana cyane neza gose tunari kureka kubazanana gusa urumva sinari guca mfata bose ngo ndabatwaye kurabona King GMF abantu benshi cyane sinari guca ndabazana vraiment sinari kuronka izo ndabahereza ariko kuba naragize bakwe nkaronka babiri canke umwe byo birakwiye hari benshi ndaza kubegera ndabibabaza neza ndaza kubibabaza bien hamadinye Delicia je ngomba kukubaza ikintu isoko TV atari banga kubera turabona ibintu ni ibintu bikomeye cyane hari byinshi cyane ndibaza ni TV nke zitayifise nga nke urumva nibaza ko buri nk'uwa mbere kuko hari ibintu byiza cyane ndifuza kumenya atari banga wabishize mwangaye ubwira bibwiye n'abakunzi bivugi kuko TV ni kwawe nabanteranye ko vraiment nta kintu cyatari gihari uretse nyene yuko nyene ikintu kikubereye ciza kirakubera ciza tu kinakubihiye ni naho hoba harimo amamiliyaridi usanga nyene umubona umengo sinzi niko nabikoze ndabikunze kandi nkabifashwamo n'abantu babikunze nabo babona ingabirano yanje rero peut-être nico gituma mu bibona uku ariko nta kintu ca special gose gihari ariko gusa ndashima hari amamiliyoni atari makeya kandi atari na menshi gose ariko ni sawa gusa okay urumva yuko gukora ikintu nk'iki ni ibintu bikomeye cyane ndifuza yuko urumva yuko gushiramwe amahera menshi nkaya kugira ngo ukore ikintu nk'iki guys ndifuza nawe nyimba ushaka gutanga support indira abibabwire gato dinye ndifuza yuko wogira ico ubwiye abantu bo bakurikirana KZ Media unyimba ushaka support nyimba ushaka iki kubera ko ugitangura ni ikintu gikomeye cyane kugira ushike ahantu hashimishije ndibaze ko bibabwira kugira ngo baze babane bakuba hafi nabo d'abord ndabashimire cyane gose ko hari abantu bashaka kubabonye yumvira ko kuba hari abantu bofata kanya kabo bakankurikirana kugeza yaho bumva ati turashobora kugira ico dufashije no mwigeme kubganje no vuga ati umuntu wese yifuza kumfasha canke yifuza kunshigikira haba mu vyiyumviro haba no mu bundi buryo bwose ndamuhaye ikaze no kuri imiryango iruguriye kuko muri no mwanya ndabakeneye kuruta kuko urabona sinuga ahubwo ndatanguye urumva rero maze kuba ntanguye bari ibintu byinshi cyane hari ibiganiro byinshi byo dusaba uburyo hari ibiganiro byinshi byo dusaba amayide menshi hari ibiganiro byinshi byo dusaba ko tuba dufite connection henshi hatandukanye rero ntimuturambigwe ntitubarambire mu bandanye mudushigikira kugira ngo dutezanye imbere twese ego ku muntu wari wese yifuza kudufata mu mugongo n'ukuri imiryango irugururi ashaka kuturondera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi twabwiye canka kandondera jewe personnellement ni Ding Delicia kuri Instagram Ding Delicia 0 ego na Facebook ni Ding Delicia 0 donc tushirako 0 Ding Delicia ngo tushirako 0 ya hanyuma tukaca tuvugana hariho n'abantu babifuza kuja mu groupe yacu ya fans kugira ngo baze bararonka ama link bwa mbere hari gihe abantu hari ama telefone usanga ama link ateba ku donc ntuze ya notification zigateba gushika mugabo link yayibonye ugasanga biroroshe haro naba babyifuza nabo nyene murahawe ikaze cyane gose eka hari n'ababifuza yuko baza baraduherekeza muri ivyo bikorwa tuba turiko turakora namwe nyene murahawe ikaze cyane gose ego muravyumva yari Dinye Delicia mugabo sindaheza gato je umuntu ngomba tuyage gato zamumbwira uryo mbira zenga kwanza ariko arakora oya naze nga naza ngo none aratinya kandi ari umujournaliste waga bye bye ingo none icara ngaha nta muntu bamubonye babanze baramutse kwanza
Yes, ndabaramukije bakunzi ba KZTV. KZTV mumeze bien. Ni bien kabisa Drizzy vipi? Nabonye muratwika hari ndani muri studio. Yes, rero ubu Rusha aranga. Bon, naturumva niyo nzira tujemo tuje byiza cyane birandyohera kuba abajene bariko bararonka aho bakora birandyohera cyane. Drizzy yaho arazunguruka mu mabarabara arunguru azorondera amakuru mu mabarabara muga n'umusaruse biro kuri we wimva gute bro? Bon, uretse ko nivyo mu barabara ntabihevye ntitubihevye. Okay, ni ibintu byiza vraiment, ni ibintu novuga yuko bisa neza, biba bisa neza umuntu wese aba yifuza gukora atera imbere. Ni muri zimwe mu ndoto tuba dufise vraiment, numva yuko c'est bon, nizere ko n'imbere yaho hari ibindi vyiza birusha nibi bien sûr. Mbega Dinye Delicia mwahuye gute bro? Aho usanga watanguye kumuresha? Bon, Dinye Delicia banavuga ko n'umwana mwiza, n'umwigeme afise ubwenge bwinshi, arafise target, arafise ibyo ashaka gushikako. That's why yavuze ati Dinye Delicia je ntwamenye kuri televiziyo yonyene. Nuvuga ko nk'amateleviziyo nkane canke atatu no bamaze gucako Dinye Delicia abifise mu ruhara. Yes, Dinye Delicia arafise byinshi asigura kuri jewe. That's why atari kunyirengagiza vraiment, amaze kubona ntariko ndakora, urumva avuga ati no igatara ntegerezo kuyifasha. Yes, abantu bazitara zacu urumva ntibashobora kwemera ko twicara, abantu bazi yuko dufise indoto dushaka gushika ko ntibemera ko twicara. That's why Dinye yavuze ati welcome bro, mwanya utari kurakora dukorane sisa. Ni navyo vyiza bro kubona abajene bo baguma baronka aho bicara, baguma baronka ikintu kibokipa. Ni vyiza cyane. Mbega atari banga bro yaguhaye ngahe? Bana ntubinyegeze kuko benshi baguma biruka bahunga amativa ati yaje yampera nibi ndivuze ari nawe ko bivuga kubera ko bana ndibaza ko atari banga nawe amafaranga nkorera ngaha. Bo amafaranga twese dushira imbere parce que amafaranga yo ngashira imbere amafaranga, urumva igihe azoba yabuze cyangwa igihe tuzoba turiko turakora tukayabura niyo wagomba ukavuga ati ntiyaguhenziye muga ukashirondera ama TV online ngo ibiki nibihe bivuge nta kibazo. Bo urumva mvuze nti amafaranga hama nihagera igihe tugakora uko kwezi ntuyaronke nawe akayabura, urumva nzoca nsubira ndamutoke ngenda handi. Bon en fait Jeff sibyo nshaka gushika ko sinavuga ngo amafaranga niyo nshira imbere, me arashobora kuraba ati vraiment yakoze neza akandamaka motivation. Yes, no. Mbega King GM TV iyi mwayihaye nde bimeze gute? King GM TV twaravuyeyo kumva tudashaka kuvuga. Bon hari aho twaba tumaze kuzivuga, me tuvuga ko ubu turi muri King GM TV. Ubu sindi muri King GM TV, sinzi ko nzosubirayo nabyo nzi, me ubu ndi mu Isoko TV. Isoko TV rero guys, YouTube iri open, andika Isoko TV 257 Isoko TV 257 uciyibona. hariyo video imwe tumaze gushira ko ya lancement officiel, donc ya conférence de presse. Kachugenda ukakubita subscribe na like, comment na share kugira rero uzo kumubona bya biganiro bimeze fresh. Kiganiro cyo muri studio guys kiraryoshe, tukazokora inauguration canke ouverture officielle ya studio ho rero azoba ari umuriro guys. Ndabatumira sana mukore subscribe please, ndabasavye. Man urumva rero mugwa mwuguru ubu rero kare mwagize press conference yari ya Isoko TV zina gusa. Ige ari press conference, ubu rero ni tugomba dukore inauguration ofete studio. Rero twereka abantu studio, twereke ukuntu rero igomba ikore nyene. Yes, nico tugomba dukora. Ndumva kweri ni ibintu ni sawa, ndabona ibintu bisa neza, abantu bazovuga ati yego. Mbega King GM TV none kuba wavuyeyo isige Dinye Delicia twumvise ku imva yambwiye mugana ukavuza izindi bimeze gute none? Bon muri King GM TV c'est bien, twaravuyeyo kandi n'ikindi sinzi ko mwaba mwararavye conference de presse, nakubwira ko twavanyeyo n'umukameraman. Yes, navanyeyo n'umukameraman kube twaravanyeyo kubera nyene twabonye ntibyari ko biragenda neza tu. Arabaye utuntu two kutumvikana n'umuboss, hama tuvuga tuti boss tobere tugiye kubandaniriza handi. Au fait jewe Dinye Delicia yarondeye jewe amacha nanje camubwira ati zana nujya mu cameraman sibikunda nimba atandararonka, hama tuce dukona na twese. Canambwira c'est bon nta kibazo tuce turaza. Ntibabaheranye bro. Bon
kuduherana vraiment je no kubwira ko nta n'igihe kinini ari bwakoreyo naho yomperana amafaranga y'igihe nari maze gukora vraiment ntacyo byabintwaye wapi. Okay, mbega kuri wewe ebana Isoko TV wifuza yuko uzoyigezaho nka wewe ko twarabonye King GM TV waramaze iminsi myinshi, kuri wewe uzanye ebana tagetizaye kugira ngo Isoko TV igere ku rwego? Bon, abantu benshi barazi ukuntu nkora but ntibari bwambone ndiko ndakora muri studio, ariko umaze kubona umuntu ukuntu akora kuri tero ashobora kwiyumva ati mbiga muri image ukayumvira uti muri studio vraiment umutipe yo bishobora vraiment urumva nuvuga ko abantu reka tubashire muri suspense bakubita subscribe ha umunsi hagiye kiganiro cyambere guys, umunsi hagiye kiganiro cyambere ndabizi muzogerwa sana kandi sana, please subscribe. Barabikora ndabize barabikora gusa tukubonye uri mu journalist umwe, mbega Dinye Delisia n'umusiyo, mbega nawe nazokora mu journalist bro? Icyo mwibagiye ukimubaza nibagiye ahubwo yanjanye reka rero tugume turindiriye ku Isoko TV turabe kazokora ubu journalist natwe urumva ntashobora kutubwira imigambi, hari ibintu bimwe adashobora kutubwira. Bon, turazi ko yari umu journalist but reka twitege ko nawe azokora ibiganiro, ariko ndabizi tuna abantu bogerwa bamubonye reka arokora ikiganiro kuko arabizi sana, murazi ko abizi muri DFTV arabikora bien. Reka twitege ko nawe yene kugira na televiziyo yitere imbere sana, bazi ukuntu byo harasa nk'umukobwa bazi ukuntu usanga bigisha umukobwa ariko akorana iganiro n'umuhungu, nkuko haje umu invité w'umuhungu akaba ari Dinye mukoresha, umukobwa akaba ari jewe bitesa sana. Guys, sinzi ko ndahava kwere ebana ikirengo ndakubwire abantu ubwira abakunzi ba KZ Media bakore subscribe kuri Isoko TV ndetse no kuri KZ Media. Ni kwa kundi nyene rero ni Drizzy wa mutife wanya sinzo gukora fresh hariya twavuye tu ndabatumire yo mukubite subscribe like comment na share kuri KZ Media. Ni Media channel TV KZ Media ebana wa mtipe Kevin is hot, ni Kevin is hot ndayizi tu mugire subscribe rero kugira naho mugume mu supporting support kugira hama rero bro namwe mubandaye mukora ibintu bimeze fresh mundo ibiganiro bimeze bien nyene bifise power nyene tu nico bibona none no ku Isoko TV rero mukubite subscribe Isoko TV please 257 mukubite subscribe rero comment na share hama zoja ko video hama rero tukume dukora kako nyene sinajua tena gisi tunafanyaga guys, we love you so much bro, thanks Dejeje na Drizzy umukozi wa Isoko TV, sinavuga ko ari umukozi sinzi ntavyo nzi mugawe okay ndabwira ati mukore subscribe kuri KZ Media, kuri YouTube ni Kevin Zehote, ababwira ati na Isoko TV muje ko mukore subscribe kuri YouTube ni Isoko TV 257 mubikore neza kugira ngo tubandanye dushigikira urwaruka rw'u Burundi, kugira tubandanye twitera imbere tugenda ebana yari Mr. GS Mr. Sando shaka kumita kushaka ndabwira ati kora subscribe, bye bye. Ciao.